Yeah, vibe. Mfite umwana yeguma Nikiana Viviana atandukanye na Juliana ni nyambo ya mama ukimutizama ararenze yeah maso y'inyana kado y'Imana ndamukunda yu baramubona bagahabuka kumata yiwe bagahuka kubifuza kumutereta umeze nk'abariko barakawota fata ku gapose imiryango close umubebe ni gwanje fata ku gapose imiryango close umunana ni gwanje. I love you baby ndazi kunyemera umwana tuzomwita happy ni wanyemerera pasteur azaba inshuti ni yadushingira pare na mare no muti wo kuduhanura ntuzigera uca ku giti ni wankurikira abantu zubaha amatwi nubaha umutima baby ongera mu rukundo samahera mu kuyumvamo nta numwe yigeza nyongorera niba ndanyemera nanjye urazi ndakumera abaduteranye nabo dafise akazi bakora sina bari nawe tena sina pango nawe. Ndaramuje cyane abakunzi ba PITV aho murere hose. Bonjour, bonsoir. Ça dépend amasaha mugeze ko canke n'amasaha nzora kino kiganiro kuri mikro murambona sina na phrase uko bya imisi yose. Mumbonye egare ko mubonye ibintu bishashe ibintu bigezweho ibintu nyene biri so special kono bivuga. Ariko cyo ntibagirwa kida subscribe kuri channel PITV. Mugire mu partage ibiganiro tugenda turashaka kumaze kuba byishane mugende mugire partage mu commenting mubwira aho bitagenda neza kugira ngo dukume dukosora nyene muri gwa rukundo. Ubu sirendi kumwe n'aba ni nigazi ibiri ndiwe ni misori ibiri kabisa itoroshe. Reka rero tubahe akanyakeza baramutse abakunzi ba PITV ndibaza ni rya mbere baramutse bongera bibwiye turabaye ikaze. Yeah, ndabarambuye cyane. It's your boy King Baba official. Yes sir. Nenda baramukije cyane Clever boy Mnyamwezi. Clever boy Mnyamwezi. Okay, nkuko barangale misori bipe iriko irakora ibintu neza iriko irakora amateka kabisa ari ku rwego rukomeye. Ndavuga King Baba ngaha ndavuga mu frere we hajya pe barakora neza bimutse neza cyane. Ariko tukiri ngaha numukuze wiwe ariko je nambonye mego no petit frère wiwe by the way sinavuze no petit frère wiwe barasavro bamuhuye namwe ndashaka kuba confondame bana kubasa cyane no muririmbyi mu supporting akunze wa PITV mugende ku channel yiwe mu supporting afise koko ari mu gushirako vuba mu supporting kugira ngo amatera jimbere nika kantu bibira ku bikorwa ugira ubahe mu mizi Capella. Nana kim? Yeah. I love you baby ndazi kunyemera umwana tuzomwita happy ni wanyemerera pasteur azaba inshuti ni yadushingira pare na mare no muti wo kuduhanura ntuzigera uca ku giti ni wankurikira abantu zubaha amatwi nubaha umutima baby ongera mu rukundo samahera mu kuyumvamo nta numwe yigeza nyongorera niba ndanyemera nanjye urazi ndakumera abaduteranye nabo dafise akazi bakora sina bari nawe tena sina pango nawe acana nawe nakwimariyemwo ni wombamwo nta uzoncamwo nibareke simba chamano kabisa bumva ko ararenze hafi irakubita sha arakarenze vraiment akunze ya PITV rero mubanza mu supportinga mumvise ko ngene yitse mugende kucana yiwe mu supporting kugira ngo ibikorwa byo bitereje imbere. Ariko ngaha King Baba wewe pe abatamuzi bonyene ntabwo ati mpore mwaracerewe abatamuzi ndabwo ati mpore King Baba cyo kwakire kandi kuri PITV wisange nkuko bisanzwe nye. Okay, twashaka kumenya King Baba dusigure mu majambo bicanga 3 n'umuntu ki. King Baba ku batamuzi King Baba no Murundi no murindi w'umurundi sanzwe vuka mu ntara ya Makamba ariko najino kumva zishure hama najino Bujumbura kumva zishure hama chambona gukora ibintu by'umuziki ko nabona ko ari impano yanje. Mumvise ko King Baba yajino kumva ishuri n'umuziki wiwe twashaka kumenya none ava yuko utaraza ino Bujumbura muziki wawe
aho ari kurawukora nimba wari warawutanguye byari byifashe gute byari bimeze gute je mu ncamake nkiri muhira ntabwo nari bwatangura umuziki nari mu bindi ariko maze kubona shisino mvuga ati niko kajyo kugira ngaragaze impano yanje cyamara kubikora ariko iyo inspiration yo kuza gukora music yakuje umuryango yanjemo umunsi wa mbere mbona ko ndabishoboye nashyira ati nashobora kubikora umunsi wose nzorongera ko akajyo ko kubikora nzobikora rero maze gushika ino mbona niyo mwanya mwiza cyane kweli abakozi ba entertainment muri rusangi King Baba ugende kuri YouTube wandike King Baba ucubona indirimbo agera sohora hariho izidafise amasanamu hariho n'indi ifise amasanamu ariko pe indirimbo zimeze neza kandi zifise amajambo meza arandika guys arandika kandi yandika amajambo Frematusha gender indirimbo ziwe pe chere ibindi bintu ariko twashaka kumenya kuri kurara kuri channel yawe ya YouTube haraciye umwanya munini kingo cy'umwaka utarasora indirimbo hari habaye ikibazo cyane navuga ati nta kibazo kinini cyabaye usibye nko gusa ishuri yari ryamfatiye rero cyamana ati reka manze muri cyane by'ishure ama arabizi tubikora kugira ngo ntihagire kimwe cy'ikindi okay nivyo before d'abord kwanza kwiga kugira ngo ukore ibintu uri umu specialist muri ivyo bintu ko ndibaza ubunye vraiment revugeze ko pe uratwika ko biri nyene uratwika genda kuri channel yura indirimbo ko gusohoka iramaze amezi make ya mugabo vraiment iri ku rwego vibe tukiri gaho iyo ndirimbo iraneza sana twakana gatonyi basi vibe fit umwana yeguma nikiana Viviana atandukanye na Juliana ni nyambo ya mama ukimutizama ararenze maso y'inyana kado y'Imana ndamukunda baramubona bagahabuka ku mata yiwe bagahuka kubifuza kumutereta umeze nk'abariko barakahota fata ku gapose imiryango close umubebe nigwanje fata ku gapose imiryango close umunara nigwanje kwerisha guys abaturabyo vraiment mwaracerewe niko nababwiye ifise ama-image meza ifise amajambo meza ndetse neza kabisa nabwiye umujamu mumwubahe kwandika kwiwe mumwubahe kuko mu misiri imbere mu myaka iri imbere nk'ibiri azoba jegeza ngira ngo Bujumbura yose ko nabivuga kuko afise amajambo yandika y'amajambo yakura hehe mbona bizwe kwa nyene to bikuri moye bindimo si ibintu maza kurondeza hiya no hino ariko ni ibintu bisanzwe bindimo mbona biba nka vibe yagutwara iminsi ya kwandika vibe vibe uko nagenda yandika kubera ko jewe kugira nandike indirimbo bivana n'umwanya ndimo nyimba nezerewe cyangwa vibe natanga ndaronka akantu kamwe ndakabika tu kuko sinavuga ngo ndiko ndihuta hama nganashira kutundi ariko kuvuga nshatse gukora indirimbo nicaye neza mvuga ati nta kindi ngoma nkore umunsi umwe ndibaza kabisa murumva yuko umunsi umwe kwandika indirimbo kabisa nk'ijyanye canke kwandika indirimbo nayo bari yindi ndavuye ko afise impano si ibintu aje kurondeza si ibintu yaje kuhigisha afise impano kandi imeze neza yandika neza twashaka kumenya ijya ndirimbo niba atari banga ijya vibe nyene twabonye ko nifise amasanamu badowe nifise amasanamu twashaka kumenya n'ibibazo we navyo uri kurasohora indirimbo kuko uri kurasohora video bwa mbere uhora n'ibintu byinshi niba ari gutinya kuri tele niba ari gutinya niba ari kubura aba video vixen twashaka kumenya n'akahe kantu kavuga muri ijya ndirimbo okay mucamake iyo uri kurakora indirimbo nkakujya ari rya mbere biragorana nyene ntihabura ibigorana ariko mucamake jewe icyo navuga cyangoye icyangoye ntanke byose ni bon si bon birahari ahubwo gusa birarutana location kabisa yeah ni byo location usanga goye rimwe na rimwe usanga
nyene agora gusa nyene hari igihe usanga bigenze neza petit ati nagenda bien mba tari banga rya ndirimbo nyene turashaka kuri rya ndirimbo nyene ko niyo shasha niyo tutegerezwa kuvuga ahubwo ko niyo nico gikorwa hanini kirakubita rya ndirimbo aho ugiye hose natamye nk'ahantu hashika kuri 3 hani rya ndirimbo ntigera ibura vraiment abadije bakomeze bakunda ibikorwa byacu kuko tudakunze ibyacu nta tuzokushikana igihugu cacu rero rya ndirimbo iri mu ndirimbo nziza cyambere tambika cyakabiri se message n'ama image meza ugiye kora kuri YouTube abameze neza vraiment umuntu yayikoze yubaho turagenda kuri audio nayo yakorewe muri Master Music. Yes. Why muri Master Music? Muri Master Music ndakorera ko ni nka famille yanje hari aba brother banje bashoboye kunyakira nk'ikinyiza mu muziki barambwira ati burya rero ibintu babikora uko byogenda uko rero ndahakorera kuko ari nko muri famille yanje ariko nibivuze yuko noshobora gukorera n'ahandi hantu okay umva yuko nibivuze neza biraryoshe gukora ahantu wisanzuye muri make biraryoshe niho kuri kintu uri muri ivyo nyene uri muri ivyo wisanzura nyene bimeze neza cyane twashaka kumenya inyuma ya vibe twiteke ni ikongera icyo namenyesha gusa nuko King Baba ni yicaye ariko arakora King Baba kandi kujya twiyemeje gutanga umunezero tuzoguma tuharanira inyisi yose King Baba ni yicaye kandi umunezero nzoguma nawe uharanira kugira ngo abafanzi banje canke abafanzi b'umuziki muri rusange bagume bavibing so ndiko nategura igikorwa audio yaraheze ndategura amasanamu nayo kandi ndazi muzoryoherwa muzovibinga muzotamba bisa zoguma twibere mu munyenga kabisa kweli kabisa kare twiteka ko ibintu bizoguma biryoshe kandi nibyo tukwifurije kugira ngo gusa ico ndabasaba jewe ndabasaba kunyizera to kuko nkuko twakoze bijya n'ibintu tushobora kubikora kandi bikarenga nahajya rero banyizere babandanye banyiteze kugira ngo umunsi twaramutse tugishize hanze bazokira abantu umuvuduko siko no cyane gose mbega nihe niya nyungu canke importance iri mu gukora indirimbo ifise ama image inyungu ya mbere ama image aratembera image irashika kure gusumba audio gusa audio ukoze audio y'uburofa nubwo ukora video yimeze gute ibiye ntaho bije ariko icyambere ni audio ariko amasanamu nayo azagufasha kugira ngo abatakuzi bakubone kandi itembere gushika aho utari gushika cyane gose umva yuko ukora video nikingira akamaro ku muririmbi cyane gose kuko uri kurandika gusa ukora ama audio gusa nawe bayanditse neza nimba muga turakeneye kubona ati mbega wa muntu aririmbuku ninde ameze gute ifata gute yaktinga gute kandi usanga utazi kwaktinga mu ndirimbo bijanye n'ivyo ariko bararirimba ariko wowe vraiment ni bon biri fire turiko turiga ibindi tuzobe umva yuko ibintu bimeze neza vraiment kandi turavyizeye turakwizera ijana ku ijana yuko bizoduha ibindi bikorwa bimeze neza biri hejuru ya vibe ibyo twifuza yuko mutero uje imbere cyane twashaka kumenya King Baba ayikorana nka wenyene canke afise abantu nyene genre management muri kandi ukanya King Baba arikorana but ndafise aba supporting bashobora kunterera iyo ngoma nkore nk'akantu bakamfasha barahari abashobora kunterera mugabo ana amasaha na management ndimo ntaki waraga King Baba kabisa yubaho bibigoye ariko tu gupambana nyene kabisa no kwitanga nivyo byiza kwitanga cyane gose wifuza gushikana kure uritanga uriyima bimwe bashaka kugira ngo bavuga ngo ico ugomba iwe ico wifuza gushikako ukirindira uri kurakora cyo kirundi nimba wifuza gutera imbere ntuzobirinde gutera imbere wicaye kujya gutera imbere ubirindira uri kurakora vraiment niyo mpanuro kabisa mumva ni ibintu bikomeye pana kwicara kora après muzoshika ku ndoto zacu muzoshika kuvyo mwifuza kuba
ariko mwakoze mwakuye amaboko mu mpuzu mugakora ibintu bikagenda neza cyane. King Baba yatubwiye mu ntango yuko asanzwe avuka mu ntara ya Makamba, ariyo legend wacu Big Fizzo asanzwe avukamwo canke akomokamwo. Nikiye kintu wigira kuri Fizzo wantake umuntu avuka mu ntara y'iwawe? Ibyo nomwigira ko ni byinshi cyane, ariko icyo novuga gusa ni kwitanga, kuko bo igihe bakora umuziki byari bigoye cyane. Rero icyo namwigira ko nuko yabandanije arapambana kugeza ahageze ubu. Twe ubu ibyo turiko turakora byose tuko duca mu nzira baciye. Namwigira ko ibintu byinshi cyane kandi yubahwe cyane gose. Amateka yubahwe bibereye cyane. Ari muri benshi batumye muziki wacu umenyekana kure cyane, muri benshi batumye Burundi bumenyekana. Turamushimira cyane uko afise kwa kinini afise uruhara runini muri music ndundi. Turamubahira cyane gose. Twashaka kumenya rero King Baba ariko arirabo no munsi no sageze ko mu kazi kiyo muri kariyeri yiwe nko mu myaka 2 canke 3 bibona he mu myaka 2 canke 3 iri imbere wowe mbona oya ugerageje kunda ubwira nibanze kuvuga ngo nishigikiye. Oya ntabwo kwishigikira ante jewe nk'ubwanje je mbona uzobugeza ahantu heza kandi hameze neza. Uzo gukora ibiteramo ku mastada kumakomeye kubera yuko impana afise je navuze arandika iyo umuririmbyi amaze kuba form kwandika hari abandi hari yanye bagenda kubandikira. Iyo umuririmbyi amaze kuba form kwandika tayari abonye impano bayifise. Rero wewe vraiment ibyo nyifurije ubwa mbere ndabyakiriye mu izina rya Yesu ndabyakiriye. So igira kabiri nanje je ndibona ahandi hantu kuko byose no gukora ndavye ingene ndiko nakora ndavye ingene ndiko nakora nivyo binyerekeye nzobangize n'ubundi nivyo ifa ko dukora tugakora amaboko mu mpuzu kugira ngo duca nk'irya dushika ahantu kure hashoboka bikunze uharenge kugira ngo impano zawe canke igihugu cyawe kimenyekane muri rusange. King Baba twashaka turabona yuko uje vuba muri new generation. Uyibona gute iyi new generation wigereranya gute n'abajya bazehe bacu bake barijende bacu batanguye music kuri kura bikompara mbega ubona music yabo yanyu mwebwe cyane ya new generation ifise karite nk'iyabakoze music imbere yanyu imeze gute? Nuvuga ati wagutanguriye nyene naguma ari wagutanguriye kubera ko twe nabivuze ibyo twakora byose ubu twebwe nuko hariho abagiye barasukura inzira. Nivyo ubu umuziki twe tuko turakora office umuvuduko cyane kandi niko nisi imeze isiri kiriruka. So kujya rero twige isiri kiragenda nako niko tuko twagenda mu muziki. So ariko ntitwavuga ngo bajya baziye bacu bakera bajya barije no kuvuga bajya bafise n'ubu bafise igihwa kinini cyane. Ariko gusa new generation irakaze cyane irakaze no kuvuga utaje wipanze cyafise amarasa shoshe utaje wipanze neza ntacyo wanda kabisa. Bisaba gukora hamwe n'abajyanye bavuga ati uwo mwana araduhaye waraya kabisa. Kandi ivyo pe new generation izanye amarasa shoshe izanye inguvu nyinshi bandika neza ibintu bimeze neza kandi bari kubakora kuri terrain nziza. Kuko yuko ukora kuri terrain nziza n'ivyo ukora biba byiza. Niyo mpamvu rero ubimereye bien bakora neza baduha indirimbo zifite amasanamu meza zakozwe n'amadrone nyene yari zakubititse. Niyo mpamvu ibintu biguma bimeze neza. Ariko twashaka kumenya King Baba nubwo kiri mu ntango we tutakubona mu bitaramo bigiye bitandukanye bitegurwa gisagara ca Bujumbura canke ruguru. Bon icyo novuga kuri ivyo King Baba nibyo ntago ari karagaragara mu bitaramo bitandukanye ako nibaza ko byose biri mu gukora kuko nimba ntarabemeza araho nyene nategezwa gushika ariko ndizera ko mu minsi kandi mu minsi mike cyane nzotanga kumbona mu bandi baririmbyi. I know nicyo ndabizi kandi ndabyizeye je niyizi kandi ndizera Imana ashize muri jewe. So mu minsi rero hagiye gusha nimba no munsi narabikora nejo hariba biva mu maboko yawe biva mu gukora kwawe
ejo canke igihe twashobora kubona mu gitaramo iki canke kiriya mugabo bivuye mu bikorwa uri kurakoranye yes hama abakunzi ba PITV murabizi ko ndabakunda cyane ariko sinzi ko King Baba afise akajambo kamwe canke tubiri bo gushikiriza abakunzi ba PITV kugira ngo abakunzi bawe abakunzi bacu natwe abakunzi bacu abakunzi bawe icyo nababwira ni kimwe. King Baba ni umuririmbyi akiri muto, akiri karakora, akeneye kuduga, so ashigikira, support me guys, mu supporting hama nanjye ndabaha ibikorwa byiza bya karite bisukuye bimeze neza, hama gutyo turabe yuko twongera turaduzanya kwa report. So ba following ku mbuga zanje zose zo nkoresha YouTube ni King Baba official, bagende bagire sabone kugira ngo bagume babona ibintu baje kuraba n'indirimbo batarayibona, ni vibe by King Baba. Instagram ni King Baba, Facebook page yanjye ni King Baba hose bashobora kuntora, so bafashe bankurikirane kugira ngo baze babona amakuru yanje, nimba arakatagenda neza baze baramusora gutyo tutezanye imbere guys. Muzamukoze cyane, iyo niyo ntererano gusa ndabasabye, hama nanjye ndabayibiye kabisa. So abakunzi ba PITV murabizi ko ndabakunda cyane muri hose, murabizi ko tubere ni rwa rukundo. Cyo basaba ni kimwe, genda kuri YouTube wandike King Baba official ucubona indirimbo yakoze, na cyane cyane rya vibe kabisa ndayibatuye, mugende mu vibing mugesho subire muryoherwe, vraiment muryoherwe kabisa, imeze neza kandi get ready vraiment bientôt aravuze ko dukindi gikorwa kimeze neza. Ari mu bikorwa ari suganya nyene kugira ngo baguma turi muri ya vibe nko yabivuze. Nanje ndabakunda bandaye mu supporting ibikorwa byanje bitagenda neza, please manura mumbye ati hinduraka na kariya. So kuri ubwo ndabakunda cyane, bye bye.